mu gihe igihugu cy'u Rwanda na cone na perezida w'u Rwanda ari we wenyine mu bakuru b'ibihugu gushika uno munsi ataraheza ngo akeze mugenzi we w'igihugu cy'u Burundi ku iteka yatewe. Urumva mu bisanzwe hajya ya mugaye nagira nshireka ndawureke mugabo Apotre aho son excellence Evariste Ndayishimiye aheruka kugenwa kuba mukuru w'ubumwe bwa Afrika nabonye abanyarwanda benshi no ku mbuga zabo basuguzuguye cyane gose uko his excellence Neva umukuru wa Afrika yunze ubumwe yakiriwe mu Burundi ngo turashaye nyuma y'amajambere nimba koko abantu akantu gato nkako onya bashobora gaseribura muri ubwo buryo ngo mu bihe bobo mu gihe bobo igihe vyaba 2017 atani cyo banamenye ko vyanabaye twarahatarishije bambeho no gutandukanya ibintu bibiri. Hari umurongozi batinya hari no bakunda. Perezida Kagame abanyarwanda bashaka kuba bamutinya ariko batamukunda. Muri ico gihe rero nibwo boje kugira nka bijya bageze kuri perezida Ndayishimiye baba bagiye ku gitsure canke gutinya ingaruka zo kutabijamo. Mugabo twebwe ibyo bita bito tumushigikira muri bito nibyo bita binini byose tuba turi kumwe. Kuva perezida Ndayishimiye ashikiriye amabanga yo kurungura umwe bwa Afrika ibimesha makuru vyaho hakurya vyagwijije akariro mu kuvuga ko perezida Evariste ariwe amaze abanyamurenge muri Kongo. Yo bari kubera iki gapotre batanguye propaganda bavuga ngo iyo umuntu akuravye cyane gutera kwambara. Sivyo? Ego. Rero sinze ko warubizi nk'ubu ndayena nabivuga banabimenye ibyo bariko barategura buryo buducunganye kujisho turabimenye. Sivyo? Itariki 12 z'ukwezi kwa kabiri ubu muri Amerika ikintu bita Mahoro Peace Association ego cyaragize inama ya komite yabo nibyo bavuze JPV ndayifise uravyumva ibyo bavuze bwa mbere ni iki kuri point ya mbere kandi babikora babitumwe nabo abanyarwanda banyene bari kuravuga. Sivyo? Point ya mbere bavuze yuko bagomba kubandanya propagande y'ukwagiriza Uburundi n'ingabo z'abarundi yuko bakiriko barabandanya bakora genocide y'abanyamurenge muri Kongo. Ubu bariko babategurira yuko hariho umunsi ibintu ariko bashira mu bana bazoshika ku ishuri umunsi umwe bavuganye muri my state yose abana ntibige bashike barira bose bashike bakoma induru ngo kugira ngo abarimu babo bari abanyamerika babaze bati abana habaye iki inyishura abavyeyi bari gito babatekereye bazogere bavuge bati twe turababaye kubera naho twiga dufise umubabaro nta mahoro dufise abarundi bariko baragira genocide y'abavyeyi bacu muri Kongo. Nuburozi ega ikintu kibintuza bariko barabona nukuri abanyamurenge baraza ko jyatagwa nkunda mfitiye umuntu numwe ugiye kuraba ibi bintu aho bitanguriye amacakubiri yagiye muri bo ubwoko bwari hamwe ugasanga burafashanya buragendera ikibazo kimwe cyaye cy'uwundi mugabo no muso ugasanga abantu bavukana bava mu ndimwe umwe bakamwita ngo nakagara uwundi ngo ni gifobagara cyangwa ngo ni mutabazi sindi byo ari byo bitwaje iki. Urabona hari umugenerali yapfuye yitwa Makanika atari na impliqué muri ibintu wanashaka bavuga yuko yapfuye urupfu rudasobanutse kugira se matamu amusubirire kubera wewe yumva ibi bintu by'abanyarwanda bavyumva. Uro ateguye umunsi wo kumwibuka mwe muri uwo munsi wo kumwibuka bagaca basaba yuko buri mihana yose y'abanyamurenge ku isi yose itanga amafaranga abanyamurenge batazoba barabona ishano bagwishije mu kwizera abanyarugabo na barubego ugashirako n'abakanyiki babaye ibi vyagwa by'u Rwanda na FPR yabo abanyamurenge baracapfa ndetse no mu ijambo yavuze agishika his excellence Neva yavuze ko azi ibibazo bihari kandi agiye kwitorera umuti ubona ko abanyarwanda benshi bagizoga bati bigiye kugenda gute. Apotre wahora twara uwo muryango izo ntambara zarakomeye cyane muri ico gihe ciwe igihe bavuga kuri ivyo bibazo president Neva agiye gukurikirana mu gihe na Joe Lorenzo vyamukomeranye muri ico gihe cy'umwaka wiwe bo byarakomeye mugabo urumva Burundi bavuga ati iyo urugamba rushushura rugiye kurangira kandi izi ntambara zitaraza kuvuga ngo Rwanda ruje kubagwanira no kubaha uburenganzira ari babanye n'ayandi moko. Sivyo? Rero nibaza yuko bajyaye uko biri kose no bafise ukore kandi bazonesha intambara ko bari bavuze ngo intambara ngo ije kubafasha ngo n'impunzi zizotahuke ahubwo aho gutahuka zikabana zihunga zisanga zine mu buhungiro bari kubunguka iki uretse iyo FPR yabo iri kirunguka ko bajya bose no tumarionete kwa FPR
rero nibaza yuko bajya bamaze gukadura hakiri kare u Rwanda bararuzi bakoranye kuva muri 96 barakorana 98 barakorana za 2002 za 2004 za 2000 barabizi burya nta mabanga namwe batazi ku itariki ya 18 ni ku munsi wa gatatu hari hategekanijwe ku isaha y'isa sita agahengwe kasabwe na President Joao Lourenço ariko biboneka neza yuko agahengwe kategetse kubahirizwa koko bakomeje imigwano intambara yarabandanije kuva ku munsi wa gatatu abantu baracapfa apotre muri iriya misozi igiko bivuga ko intumba zama y'amakunga atangiye kutakumva ugasigara wenyine uca bugufi ntugira amanyama ahubwo ugatangura kubumvisha ibyo uri kurakora nimba ufise ivyemezo by'uko bifitiye uburenganzira ukabibereka muga ntubana yovuga ati mwaje mamfu ivyo mumbuza byose ndabikora mumbugiye kugwana je ndagwana mumbugiye kwica amana ya nica guca yibaza ngo bizoherera ngaho biciye muri ministre Nduhungire ndetse na president wa Paul Kagame biraboneka yuko neza u Rwanda ntabwo barufise bw'ibihano canke buri kimwe cyose amahanga canke amakungu yokorera u Rwanda mbega biriko biva kubera iki mbega uno munsi u Rwanda rufise akanyarigabo ku buryo guhagarara kogereza kuri urwo rwego rwose. Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye nizera ko meze neza muri hose mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye. My name is Frank the Answer iyi African TV sindoga ikaze wese uri kwadukikira uri mu Burundi mu Rwanda muri Tanzania muri Kenya muri Congo Iburaya ndetse mu Govia Barabu ndavuga Mozambique Saudi Arabia Dubai Canada Australia Zambia Mozambique Malawi n'ahandi hose kwisi mwese ndabaha ikaze. Uyu ni umunsi udasanzwe kandi otwagira amahirwe yo kwakira umutumire adasanzwe yitwa Apotre Isidore Rehoboth benshi bamumenye nka Bayahaga nuza kwakira no munsi kandi tungere tuyage kuri byinshi bitandukanye. Apotre turabaha ikaze. Ndabaramukije cyane Frank the Answer bamukije n'abanywanyi ba African TV kandi ngira ngo nkuko wari bivuze ngira murakwiye gusubira gutangura ku yindi presentation kuri jewe kuvuga ko ndi umushitsi kuri African TV sigaye mbona umenga ubu wamaze kumusanga nabaye umunywanyi permanent ariko igituma wa muri umushitsi nuko wamufise bishasha uhumuriza imitima ya benshi. Nuko namwebwe mwamuvuze ibibazo bishasha ariko kandi ni byiza yuko igikorwa umuntu agitanguye akibandanya. Rero umuntu yagize isemo ya mbere ntayitoreza ko ikivi abantu yagira yandi masemo umwanya rero tugize iyo dukebura abantu reka tubandanye. Yego yes nuko ni Apotre Isidore Rehoboth benshi amenye nka Bayahaga ariko kandi turiyegereje cyane abanyamurenge bari mu moko atandukanye abanyamurenge mu mirara isari mu mirari itandukanye abona ko abanyamurenge benshi beruka gukeza n'icyo bari mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi mu kugenwa mu buyobozi bwa Afrika yunze ubumwe. Apotre nimeze gute ubucuti bw'abanyamurenge n'ubwo abarundi kuri uno musubona gute? Ubwa mbere ho bivuze nibyo twarabonye abanyamurenge benshi b'umutima nibaza ko ari bo dayeri bari mukuri ko mu biberi wabo. Abamukejero natwe twobashimira kubera baramenye neza yuko Burundi ndetse na president w'u Burundi atari abanzi banyamurenge kandi ibihamya ni byinshi byerekana yuko yababereye umutabazi mu bitari bike na hatari hake. Ibyo rero bituma yuko hariho umvuze uti gice kimwe ico gice kimwe ni kuvuga yuko aba bakeje Burundi niba abanyamurenge bataguye muri rya sanganya yuko ubwonko bwabo babaye formate n'u Rwanda bagire ntuze muri ideology ya itariyo yabo bagendera ndonko mu kwaca nke babaye ibyarandi bitambamuga bagatambukishwa n'ubundi muntu. Ibyo ni bisanzwe rero nibaza yuko nabarya bandi batadukeje nibohero barimwo bisanzemo kubera bahenzwe bakibaza yuko ari abanyarwanda kandi atari bo n'abakongomane kandi n'abanyamurenge ariko abamaze kuba muri uwo mutego wa FPR birumvikana mu gihe igihugu cy'u Rwanda na cone na president w'u Rwanda ari we wenyine mu bakuru b'ibihugu gushika no munsi ataraheza ngo akeze mugenzi we w'igihugu cy'u Burundi ku iteka yatewe urumva mu bisanzwe hajya ya mugaye nagira nshireka ndagureke mugabo bafise akarore bakakura kuri mukuru shebuja wabo urumva atabishimye biragoye. Hari abantu batigenga mu byumviro abantu batigenga mu ngendo cyangwa badakora ibyo bashaka barinda gusaba uruhusha nibwo abagabo bakuze cyangwa abandi bantu baboneka kumenga
barafise kwiyumvira bakagira ico bakoze gifatiye ku vyiyumviro vyabo. Barya rero baramaze kuba ni nk'abacakara badakora ivyo bashaka. Bariko baravyumva kandi ntibazombeshuza bazontuka gusa. ntibazakubeshuza bazogutuka vyonyene. Yego nta kindi. Yego Apotre, nazindutse mbona hari imbuga z'abanyarwanda nyinshi zivuga ko witavye Imana, biboneka ko hari umugwi munini w'abantu ubujije amahoro canke ubangamira bagatuma bahitamo kwipfuriza urupfu. Igiko bivuga kuri izo post bivuga yuko ngo RIP rest in peace mbayahaga. Ariko mana yanjye nitavye Imana. Yego Imana yo narayitavye kuko kwitaba Imana rega si kuvuga ko umuntu aba yapfuye. Oya, kwitaba Imana kwitaba umuhamagaro ni muri wo. Ariko kuba ndi mu buzima naho ndi mu nkomeye mfise amagara meza, oya gupfa wapi. Iyo uzindutse ubona imvugo nk'izo onyango Apotre Mbayahaga arapfuye kandi ukabona bakora bigerageza ingene babisigura mu buryo bwiza nkuko umengo bantu amakuru avuye mu muryango, uvyakira gute? Mbega mu muryango iyo bavyakira gute? Bwa mbere nta mubabaro biteye kuko ucubona uwo muntu yabivuze canke abo bantu babikwiragije, ucubona nivo y'ivyiyumviro by'abahigera. Iyo abantu bagaragaza ko bakomeye kandi ubona ko ari ndembe mu ngwara zihahamuka, urabareka. Urabareka. Kuko uhuye n'umusazi akagusarira ko ntusora nkawe kugira ngo mucamo abasazi babiri. Bijya rero nibisanzwe kuko nta n'umuntu bijya yovyumva ngo abije kabiha agaciro, ahubwo aca basuzugura akavuga ati finalema wapi. Icya kabiri nuko uwo muntu baba bamwifuriza kutabaho, kumbure ngira kumbure ibyo akora canke umubana wabo nabo n'ibyo bavuga biragoye. Usanga uwo muntu amenga arababangamiye. Hari abantu bagendera mu kinyoma ndetse bahigira projet bakagipanga neza ku buryo bazoyikora no mu byicaro bigenda bikurikirana. Iyo hari uwundi muntu we canke umuco w'abandi bantu uvuga uti natwe duhagurukana ukuri, ni ukuvuga muri ico kinyoma bavuga bati ntituzoshobora gushika ku ihangiro ryacu aba bantu bakiriho. Naho rero bamwe usanga barota bahagaze bakarota ko umuntu yapfuye kandi ari muzima. Urumva rero muri twebwe babiri abavyumvise burya baca babona kuko muri twe babiri haba arimwe bamwe yapfuye. None aca bande pfuye hagaze. Mu Kirundi hari abantu bavuga ati uye yapfuye agenda. Nibo bapfuye je ni muzima. Yego mu muryango baheza bakakira izo nkuru gute iyo bazibona? Mu muryango wanje n'abantu bari mature n'abana bacu ndetse n'abatari ngaha n'ibijya ntavyo bajako barabibona bakabitwenga bakitwengera gusa bavuga ati abantu bararembye. Baramenya gusa bati papa arafise abantu bamwanka kubera ukura agenderamwo na ideology yo canke ivyumviro vyiwe. Yego ivyo twebwe urumva ivyo nza kuvugira ngaha ku mateleviziyo canke ahandi nivyo vyiyumviro vyanje kuko je ndaganiriza abana nabo muhira ku vy'igihugu kuko bamenye igihugu tubayemo bakamenya situation politique tuba turimwo bakamenya ibintu byose kugira tuganire ijambo ry'Imana n'ibyerekeye urugo rwacu. Urumva burya hanini nta n'ibyo ushobora gushika ko bimwe udashigikiwe n'umuryango cyangwa ushigikirwe n'abana n'umugore. Yego ibyo nibisanzwe bijyaye nta hungabana riba muhira ngo bavuye ngo papa yapfuye kandi bambona twicaranye, ahubwo cyase yavuga ati finalema wamutama we burya wewe hari abantu babereye ingorane baranze kubebe. Yego urumva uberi umutwaro. Oya nta ngorane zihari muhira nta kibazo kihari. Yego Apotre, aho son excellence Evariste Ndayishimiye aheruka kugenwa kuba mukuru w'ubumwe bwa Afrika, nabonye abanyarwanda benshi no ku mbuga zabo basuguzuguye cyane gose uko his excellence Neva umukuru wa Afrika yunze ubumwe yakiriwe mu Burundi ngo turashaye nyuma y'amajambere. Nimba koko abantu akantu gato nkako onya bashobora gaseribura muri ubwo buryo ngo mu bihe bobo mu gihe bobo igihe vyaba 2017 atani ico banamenye ko vyanabaye twarahatarishije. Bambeho no gutandukanya ibintu bibiri. Hari umurongozi batinya, hari no bakunda. Shatse kuvuga iki? Shatse kuvuga nyine byo Rwanda no Burundi. Nimbi wabo byarabaye ntihagire igikoma canke twe natwe bikaba abantu bikabankira bakavuga ati turaja gutegera mutama wacu tumwigire tumusasire ibitenge
tumwereke ibyo urugamba arimo tumuri inyuma. Ni ibintu bibiri, burya abantu turabana turazinanye. Perezida Kagame abanyarwanda bashobora kuba bamutinya ariko batamukunda. Muri ico gihe rero nibwo boje kugira nka bijya bageze kuri perezida Ndayishimiye, baba bagiye ku gitsure canke gutinya ingaruka zo kutabijamo. Mugabo twebwe ibyo bita bito tumushigikira muri bito bita bito n'ibyo bita binini byose tuba turi kumwe. Muri ico gihe ntushobora kuja kunegura population bahandi ngo baryoherewe umuvyeyi wabo kandi wiwanyu mutamunezerewe igihe nawe yagira nkwe n'urwo rubanza. So ni affaire zabo. Ingeso y'urugo ntiyuba kurundi. Twene uko tumeze. Twindongo zacu turazikunda kandi tukazubaha, hanyuma kuko ziratwegera tukaganira ibintu byagenda neza tukamera neza ko bigenze neza kuri twese. Sivyo? Si inyungu za perezida wenyene, si inyungu z'umuryango wiwe, ni igihugu cyose cyatewe iteka. None kubera iki zotegwa iteka hakanezerwa wenyine cy'umuryango wiwe, kandi iryo teka natwe aba yaturondereye natwe ntitumureho twanezerewe. Nibaza yuko rero ibyoye ni abantu usanga bavuga ati uwo byankiye ntabura uwo byankana, ariko mu bisanzwe nta kibazo kirimo. Eka pe uyu wabo nimba byarashitse bakabona ko ataca atahanye, nuko babona icyo atahanye kiri mu nyungu ziwe gusa. Mugiye babona ko kiri mu nyungu z'abanyarwanda, nabone bari kuja kubyina. Twebwe rero ko tubuze icyo atahanye agitahaniye igihugu, agitahanira abarundi, batubuza kunezerwa kubera iki? Byari bikwiriyeho ko babisuzugura, babifitiye uburenganzira nyabaki. Ni difference nakubwiye. Mu isanzwe n'ibya bintu bavuga ati none kujya banezere bakabyina bihagenda gute, kandi bari biteza ahubwo urabona bafise uburadiyo bafinansa bwabo nubwo abarundi bari hanze bavuga bati gerageza ingene mwambika iceye umukuru w'igihugu cy'u Burundi, abanyagihugu canke abarundi bamwanke bamubone nabi ntibamunezererwe. Byaranze. None mu gihe byase bikabankira baca bagomba kwankana n'abarundi bose. Mu kuja kuri aeroport haro batitike, mu kuja kubyina haro batiye amashi, batiye ibiganza ngo baje gukomesha amashi. Ingoma zavugijwe n'intirano canke ni zabo twatabuye umushato. None ngo twabyiniye zo umukuru w'igihugu cyacu. None rero problem iri baratega tubyiniye wabo, azobiduhore bati mwagize bitari byo mukaba wacu uburenganzira bwacu. Atabarundi ashobora umunezero ngo udasanzwe baranezerwa gose. Bisanga urumva abantu kubera abantu iyo bamaze kugara amasengero ntibashoboye no gusenga, bakabona yuko umenga n'Imana ntakikimaze mu gihugu cabo, bakabona ko usenga ari umuntu w'igitagihe, ntibashobora kumenya ibyo Imana yakoze ngo babinezererwe. Dushimira perezida Ndayishimiye ko makungu yashimiye Imana bwa mbere. Natwe nk'abarundi bamusengera kandi tuzi ko twashize Imana imbere. Tuba tubona icyo Imana yakoze, tuba tubona isura nshasha yerekanye y'igihugu. Mu gihe ayo makungu yo kuvuga harimo n'u Rwanda yagerageje gusibanganya isura y'igihugu cy'u Burundi mu makungu, bakagomba gucambika icyankiro, mugabo no muzi ukabona Imana igenda aho guyerekana ubwiza bw'igihugu cyacu. Muri ico gihe rero twebwe gushima Imana no gushimira uwo yashize imbere ni biri mu ntuze mu nshingano zacu. Ntawe tubisabira uruhusha, ntawe tuvuga ngo biducira urubanza, nuko bimeze. Kuva perezida Ndayishimiye ashikiriye amabanga yo kurungura umwe bwa Afrika, ibimenyesha makuru vyaho hakurya vyagwijije akariro mu kuvuga ko perezida Evariste ariwe amaze abanyamurenge muri Kongo. Yo bari kubera iki gapotre batanguye propaganda? Si gitangura. Ariko muri iyi minsi barabivuze cyane. Mengo bariko baributsa. Reka ndaganda kubwire baragize igihe kirekire cyo kubyinisha abagore n'abana bakecuru bababwira bati ni mukome induru muvuye ku Burundi buriko gukora genocide. Mugabo mu masaro ya Nations Unies ya Union Européenne amashami mpuzamakungu ico kintu nta na hamwe cigeze cinjira ngo cemegwe. Kandi nko kivuga gutyo kwari kwakore kuvuga ati reka turondere ibintu byose bizotuma Uburundi igihe cyose amakungu yobwiyumvira ko babone batoya kubera bariko barakora iki kintu sivyo. Aya mashasi ntayo tubaha, iteka ntayo tubaha, ni ntahi yo gutwara Afrika cyangwa ibintu ntabyo tubashiramo. Rero aho bageragereje byaraze. None abaronkanye intahe atahanye idarapo rya Afrika yose, burya naho bavuga rya darapo yatahanye n'agace k'ijyu Rwanda karimo, kuko rya darapo ripfunyiyemo amadarapo yose y'ibihugu kiretse Nyarwanda rutakiri muri Afrika. Rero kuvuga ngo radio yabo yavuze ngo ihonyabwoko ry'abanyamurenge yaravuzwe cyane.
mugabo ntibyabaye kuko hari abandi banyamurenge b'intwari bahagutse bavuga bati pakesi ibyo ni muri kunavuga n'ibinyoma ahubwo urupfu rw'abanyamurenge kenshi ruturuka i Rwanda umutabazi yamya ari Burundi n'ikimenya yamenya murabizi aya matariki yuko mu za 2017-19 za leta baraziza kwica abantu zigaturira amazi zigaturira imirima zikanyaga inka nyinshi banyaze zatumbereye aha bazi ko tutazi iyo zaroye urabyumva none munsi ugacuza kuvuga ngo ahubwo ngo ni mubyine kurya mu ntebe yabishe bajya babyina ko Burundi ariko baragira genocide ko president yishimiye yagishije inama zo kumara abanyamurenge nibo batangiye bwa mbere kuza kumukeza banamushimira yuko yatabaye abanyamurenge urabyumva amarikode turavuze ngaha iyo Mahoro Peace Association uri kuravuga yavuye iba ruze branch ya FPR kwisi yose urabyumva niyo yatanga kuza kumushimira bana aranabakira muri Amerika yagiye muri Assemblée Générale des Nations Unies baravugana baramushimira barifotoza barandika makete bagira ama video bashimira Burundi nuno musi twovuga tutabanyamurenge barokonesa canke bavuga bakashimira Burundi bavuge ayo makamera yanyu canke ama telefone yanyu ama audio n'ama video ntimuronka mu bikwiza muga kubera gace gatoya kari manipule pare umwanzi w'igihugu sivyo bagenda bakavuga bazi yuko iyo propaganda yabo izogira icishitseko mureke ndakwibutse ni baza yuko hari muri sanzwe bavuga ngo iyo umuntu akuravye cyane agutera kwambara sivyo rero sinze ko warubizi nk'ubu ndayena nabivuga banabimenye ibyo bariko barategura buryo buducunganye kujisho turabimenya sivyo itariki 12 z'ukwezi kwa kabiri ubu muri Amerika iyi kintu bita Mahoro Peace Association cyaragize inama ya komite yabo nibyo bavuze je PV ndayifise uravyumva ibyo bavuze bwa mbere ni iki kuri point ya mbere kandi babikora babitumwe nabo abanyarwanda banyene bari kuravuga sibyo point ya mbere bavuze yuko bagomba kubandanya propagande y'ukwagiriza Burundi n'ingabo z'abarundi yuko bakiriko barabandanya bakora genocide y'abanyamurenge muri Kongo point ya mbere ubu uye bigeze mugani waga yatubigeze ku bindi mpwemo urabyumva kubera bobo inyandiko bagiye bandika bashwiragiza mu mabiro y'abakongressmen canke ma governors mu ma state atandukanye hariya babona ko atayefe byagize uyumvira ubugome bashizemo bagomba gushiramo kwemplikamwe abana bato bo muri za maternelle no muri za primaire ubu bariko babategurira yuko hariho umunsi ibintu ariko bashira mu bana bazoshika ku ishuri umunsi umwe bavuganye muri my state yose abana ntibige bashike barira bose bashike bakoma induru ngo kugira ngo abarimu babo bari abanyamerika babaze bati babana habaye iki inyishuri y'abavyeyi bari gito babatekereye bazogera bavuge bati twe turababaye kubera naho twiga dufise umubabaro nta mahoro dufise abarundi bariko baragira genocide y'abavyeyi bacu muri Kongo kugira ngo ayo ma state yose babamwo haba uruhagarara kugeza naho abantu bavuga bateka twiyemplike muri iki kibazo twese turabe ko cyogira ingaruka ibi mbaye ndabivuga hakiri kare nibyanashika babimenye ni integuro yabo kandi ni agenda yabe na FPR bariko barakora gishobora gusanga baburijwe ahubwo nibiburizwe mu nyene kuko bagira babeshe nibana bivuga bagira babeshe nibana bikora bariko barogwa abana babo ndishobora muri ngaruke ko ubwo burozi ni uburozi yega ikintu kibintuza bariko barabona nukuri abanyamurenge baraza ko jyatagwa nkunda mfitiye umuntu numwe ugiye kuraba ibi bintu aho bitanguriye amacakubiri yagiye muri bo ubwoko bwari hamwe ugasanga burafashanya buragendera ikibazo kimwe cyaye cy'uwundi mugabo no munsi ugasanga abantu bavukana bava mu ndimwe umwe bakamwita ngo nakagara uwundi ngo ni gifobagara cyangwa ngo ni mutabazi sinzi ibyo ari byo nimba ari umugwana shaka sibyo bagashobora bavuga ati rero ko naka tutumva kumwe ibintu iyi politiki ya FPR yadushizemo na M23 turamuca umuryango naha zobura umwana cyangwa akabura umugore naha zorongoza cyagira urubanza ntituzojayo bavukana ugasanga mu nzu imwe umugabo ntavuga ari umwe n'umugore n'abana biwe cyangwa igice kimwe ugasanga ikivumba kumwe ukumva bo bavuga ngo uyo ntituri kumwe baryamana mu gitanda
wiyumvire ibintu bigeze Ego. sibyo Ego. aho bamwe bapfusha abandi ukumva bakoma amashi kubera ibintu ariko barapfa gusa by'intambara atari n'izabo Gitangaje nuko urabyumva muri iki rero bavuga ngo cyangwa barundi ni propaganda ibandanye ntayihari mugabo je kandi hari icyo ngomba kwibaza kuri point ya kabiri iyo nama bavuze yuko bategeza kubandanya barondera amafaranga no kuvuga amafinansuma cyangwa amakotizasiyo ava muri abanyamurenge nyene tujuru bayitirire yuko agiye gutabara iwabo mugabo ari amafaranga yo kugura inkoho n'amasasu bazorungika mu basore bariko baragwana hariya mu izina rya twigwaneho kandi n'abanyarwanda urabyumva batagwanira na kozo z'abanyamurenge ubu rero sinze ko wabonye urwandiko rwasohotse rwa ishyirahamwe ryitwa BCC ni Banyamurenge Community Center kw'isi yose yamaze kudenonsa ibi bintu bitwaje iki urabona hari umugenerali yapfuye yitwa Makanika atari na implike muri ibintu wanashaka bavuga yuko yapfuye urupfu rudasobanutse kugira se matamu amusubirire kubera wewe yumva ibi bintu by'abanyarwanda bavyumva uruho ateguye umunsi wo kumwibuka mwe muri uwo munsi wo kumwibuka bagaca basaba yuko buri mihana yose y'abanyamurenge ku isi yose itanga amafaranga kubera kumwibuka kugira ngo bagire umunsi mukuru wo kwimuka Makanika mugabo ni muntu mbere ko ati aya mafaranga biri muri urwo rwandiko ahubwo waba umwace ndaruguko namaze kururonga uravyumva ubwo bagaca bati n'amafaranga bagomba gucisha muri iyo nzira kugira ngo ya makotizasiyo aboneke muga mu yindi mvugo saa yo kujya kwibuka imfubyi zisiga Makanika cyo kwibuka umupfakazi wa Makanika ahubwo nayo kujya gukora ibikorwa bindi by'uburobere n'ubugezi bwa nabi ibyo bumva biriko bikora ibikongo sibyo bace baronka ayo mafaranga rero hari igice kinini cy'abanyamurenge handitse urwandiko officiel bari desolidariza nabo bavuga ati iyo mitego murimwo n'imiteguro ya FPR muri twe ntiturimo uravyumva icyane je mpora nibaza rero abashikiranganji b'imigenderanire n'ayandi makungu canke abandi babijejwe kuko jewe urumva amategeko agenga ibihugu n'imibano yavyo ntayometriza neza ntavyo ndakora muri aba bantu bafinansa abaroberi bafinansa abateroriste birirwa bafata abagore ku nguvu canke bakica abana n'imisore ku nguvu uravyumva bakaba ari abantu b'abarosorotisa Amerika ni ukuvuga n'abanyamurenge mugabo bafise ubwene gihugu Amerika yeske amasezerano y'amahoro hagati ya Kongo n'u Rwanda yahagarariwe na Amerika nyene none bishoboka gute ingene Amerika yoba ihagarariye amasezerano abanyagihugu bitwa ko arabayo akare batangura kuza barafinansa babandanya bafinansa ahubwo iyo ntambara yeske ibyo bintu birajana kwe abo bantu igihugu cyabo ca Amerika ntigishobora kubakurikirana bakabona ibyo barimo no kuvuga rero kumbe abahungabanya umutekano bazosha bitwa hari abanyamerika nyene kandi Amerika ikashaka kwamirira kuri ivyo bintu ivyo yumva bishoboka bo intambara uko buca nuko bukeye niko ukomeza kumva imice hariya na hariya abanyamurenge kumengo bari carogwa gushika nuno munsi ga poto kuva no kubanga biragoye kuko je nayivuze mu higaniro bya kera ndavuga nti igihe cyose abanyamurenge batazoba barabona ishano bagwishije mu kwizera abanyarugabo na barubego ugashirako n'abakanyiki babaye ibi vyagwa by'u Rwanda na FPR yabo abanyamurenge baracapfa none ikindi bakorera so kwaronderera intambara z'amafuti baje mu guza kugira ngo bapfe hari ikindi baje gukora so kugwayo atanyungu nimwe nibyo ivyo batayibonye ngo bihagarike hakiri kare nukuri biragoye yes apotre biboneka neza ko muri Afrika yunze ubumwe hari ibibazo byinshi president Ndayishimiye azohangana navyo
harimwo ivy'intambara yo muri Sudani ndetse no muri Kongo bibona gute? ibigumye bitunga abagabo nibaza yuko ibyo si ikibazo kandi yarabivuze nawe mu ijambo ryiwe Yego. ni umuntu tuzi nawe ashoboye kuhangana ibitari bike kandi ibibazo bya Afurika bitari bike by'intambara byaba ibya Sudani cyangwa bya Centrafrique bya Somalia Burundi umaze igihe kirekire n'amadoshi basanzwe bazi n'igihe atwara umuryango wa Afurika y'ubuseruko murabizi yuko ari yatanze solution yo kuvuga ati ivyo bibazo ntitubimare by'abantu bitwaje ibigwanisho muri Kongo imigwi igwana muri Kongo murazi yuko ari bo yarahari sivyo n'ubu muzi amaze kubona yuko muri ibyo bihugu by'ubuseruko bya Afurika ahubwo hariho kimwe cyaciye gitangura gutera kigomba kuba umwanzi w'ikindi gihugu yavuga ati kandi ntibishoboka duteza guhagarara hagati tukabanguranya mu yindi mvugo rero nibaza yuko nibibazo asanzwe azi n'ababitera arabazi n'umuti byotorerwa arawuzi kandi arawufise mu gihe abo bantu bagwaye iyo ndwara y'intambara bo kwemera kuwunywa kuvuga rero byoshoboka nibaza ko atari ikibazo gihambaye kuri we bavuga ati ico kintu kiranteye ubwanzu hamwe ntagishika ko hama ikindi naco burya guhagarika intambara cyangwa kuzana amahoro si igikorwa cy'umuntu umwe wewe ico akora gusa aratanga iciyumviro agatanga intumbero agatanga ibikoresho bikwiye byo kwerekana ingene amahoro yoboneka muri ico gihe rero nibaza yuko niyo hagize umwe avuga ati jewe sinshobora kuja mu nzira y'amahoro no kuvuga kameme urumva abandi basigaye ahateze bakabona ati none duhindure strategy kugira tubone nta mahoro Yego. Nyuma ko handi ho nibaza yuko ibibazo byo birahari kandi arabizi ko bihari Yego. nico gihe cyo kwitegura kwakira intahe yakiriye azi ko biriho ariko mugani wiwe ni bakunda kuvuga ati turi kumwe twese birashoboka no kuvuga nabo bantu baterizo ngorane nibaza yuko azobegera akavuga ati amahoro kugira ashoboke mugomba namwe guparticipa muri ico gihe bikagenda neza Yego. Ndetse no mu ijambo yavuze agishika His Excellency Neva yavuze ko azi ibibazo bihari kandi agiye kubitorera umuti ubona ko abanyarwanda benshi bagizogaho bati bigiye kugenda gute apoto wahora twara uwo muryango izo ntambara zarakomeye cyane muri ico gihe ciwe igiki bavuga kuri ivyo bibazo President Neva agiye gukurikirana mu gihe na Joao Lourenço vyamukomeranye muri ico gihe cy'umwaka wiwe bo byarakomeye mugabo urumva Burundi bavuga ati iyo urugamba rushushura rugiye kurangira burya ibyananiye umwe ntibisubiza ngo bisha binanira n'uwundi ariko kandi na Lourenço nawe ntibyamunaniye yaragerageje kuko uraze ko yabajanye ku meza y'ibiganiro inshuro zitari nke urumva rero muri ico gihe afise aho yabitanguriye afise n'aho agiye yarabigejeje President yishimiye nawe azobitora abiheraho uwamuhaye intahe nawe yagiye abigejeje kugira ngo ace abandanyirizako nibaza yuko rero atawogira ubwoba we warafise de strategy azokoresha arafise meme ingena azoja inama n'abandi kuko niwe azoba ari karabere kumwe wese uruhara rwiwe amahoro kugira batebe bayashikeko cyane Yego. Nabonye hari umugwi munini w'abanyamurenge baheruka kubonana na President Felix Tshisekedi hamwe ndetse na Muyaya nabo nyine barabonanye muri Amerika ndetse biboneka ko hari abanyamurenge benshi bamenye umwansi wabo bega bazoshobora kubandanya kuba mu kinyoma na rya leta ya Kongo yo ibemera nk'abanyekongo bo bajya baramaze gufata inzira itandukanye n'iyabo bandi bagenzi babo kuko baramaze kumenya umwansi wariwe baramaze kumenya ko intambara bitirirwa atari zabo baramaze kubona umukunzi n'umwanzi wariwe n'umuti byofata kandi bajya bavuga bati intambara nizihagarare Kongo ni yacu kandi izi ntambara zitaraza kuvuga ngo Rwanda ruje kubagwanya no kubaha uburenganzira ari babanye n'ayandi moko sibyo rero nibaza yuko bajyaye uko biri kose no bafise ukore kandi bazonesha intambara kuko bamamaza amahoro bo bagomba yuko intambara ze kuko zibatwara abantu bapfusha abantu benshi hari ingo zugariye zirimo iminzero usanga umugabo umwe yabuze abana akabura bakwe akabura abantu bose ingo zirugariye mugabo urabona ko intambara ziriko ziragwanwa ikintu zimaze kuzanira abanyamurenge bovuga ati kuba tuzitanguye twungutse iki ni ikihe bovuga uretse ibyo batakaje gusa ko bari bavuze ngo intambara ngo ije kubafasha ngo n'impunzi zizotahuke ahubwo aho gutahuka zikabaranya zihunga zisanga zine mu buhungiro bariko bunguka iki uretse iyo FPR yabo iri kirunguka
bajya bose n'utumarionete twa FPR. Rero nibaza yuko bajya bamaze gukadura hakiri kare. U Rwanda bararuzi barakoranye kuva muri 96 barakorana 98 barakora za 2000 za 2004 za barabizi burya nta mabanga namwe batazi. Yego rero nibaza yuko bo bakibura abantu bavuga ati nyabona muramenya burya inzoka naho yo kwiyura ihindura urushato mugabo ubwayi buguma ari ubw'inzoka. Yego rero nibaza ko bajya umuntu yoba felicita kuko warashaka urugamba barimwo barugejeje kure. Urabona ko bamaze kwakirwa na Perezida Tshisekedi n'umuvugizi wiwe n'inzego zitandukanye n'abandi bamaze kwakirwa n'abakuru b'ibihugu batandukanye harimo n'iwacu. Nibaza yuko urugamba barimwo bobandanya ukuri ntikuneshwa kandi nabo ugiye kuraba ibyo bariko baravuga bajya bene wabo bitwa ko bakorera iyo ideology ya FPR nta kintu na kimwe baronka bavuguruza uretse kubatuka gusa. Nta yindi yarume bafise ni ukubatuka mukubera ukuri ntako bafise ukuri gufiswe n'abajya bitwa ngo nakagarago nibo badashigikiye izo za M23 zatwirwaneho na za MLD. Nibaza yuko rero urugamba bariko ntibacika intege nibarubandanye kuko bari mu rugamba ukubwe ati amoko naguma abantu ko twahora tubana igihugu ni cyacu twese kandi mu nzego bavuga ko bakomiriwemo abanyamurenge bari mu miryango ya Kongo ifise abantu benshi mu nzego zitandukanye. Rero nibaza yuko ugo ruhendo bandi bagiyemwo abandi bakaja gutungira mu maraso no mu byimba bene wabo n'ibindi byose nibo bavuga ati hagarikira ngaho ibyo tumaze kubuhomba birakwiye aho tumaze kubura twarabuze twarize byaranze ko duhora hagarikira ngaho abasigaye ntibariko no munsi bamaze kugwanisha abana imyaka 13 14 ni ukuvuga ko atabantu bagisigaranye mwe ukabandanya ukabona barondera ngo baje kurokrita abana mu makambi y'impunzi abana bakiri bato kubera aho bitwa ngo bari bashobora Rwanda benshi barapfuye abandi baramugaye abandi bameze gute. Ni ukuvuga bajya abantu babone na president ni babandi bumva bavuga bati twebwe intambara ntituyumva si yacu nubwo bayitwitirira si yacu kuko twebwe cyo yaje gukora yaje kuduhonya kandi tugahona kubera uwo muntu yaje kuvuga ngo aje n'umutabazi kandi tuza ari uko ahubwo ari watanguye n'imigambi yo kutuhonya kuko yavuze ngo ateza kudutwara Rwanda twese. Ugiye mu kindi gihugu rero uhagenda mugabo umuntu guteza akajagari intambara ushikira mu buhungiro nta tongo ryazokuza wawe uzosangayo uzoshikira kubumuja kutagira uburenganzira kutagira ijambo abari mu buhungiro amaze igihe barabizi aho umuntu banaraswa kubera bavuze ati turakumbuye iwacu tugomba gutaha hakabura uvuga. Rero burya rero abantu benshi bakwiye kwizera barya abantu babona yuko bagiye kwegera inzego z'igihugu bakavuga ati nyabuna ibyo batubeshya ko twe turwanya igihugu ntiturimo ahubwo twe dushikiye leta yacu dushikiye n'igihugu cyacu. Ku itariki ya 18 ni ku munsi wa gatatu hari hategekanijwe ku isaha y'isa sita agahengwe kasabwe na Perezida Joao Lourenço ariko biboneka neza yuko agahengwe kategetseka kubahirizwa koko bakomeje imigwano intambara yarabandanije kuva ku munsi wa gatatu abantu baracapfa apotre muri iriya misozi igiko bivuga ko intumba zama hari je nibisanzwe ariko uko biri kose bavuga ngo agasozi kintanurwa kahiye bagababona iyo umaze kutera urwamo n'amakungu bose bakuzomera bakavuga bati nyawo ibintu bingo bivemo ukabona ha abandi bagabo bakomakomeye batwara ibihugu we ntugishobora kubaturukira baguciriye umukenge abasigaye ko kubitagashi bitaraba trotara siniko mu ziganiro witwa Bros yakoze na France 24 bamubaza bati twarumvise yuko President Rwanda isanfu avec vos sanctions yavuze ati les proposés twazumvise yavuze ati mais on va voir c'est-à-dire yuko umenga hariho bras de fer rero mu bisanzwe ntushobora kugira bras de fer no gusumbya ngo arakuvuna iyo amakungu atangiye kutakumva ugasigara wenyine uca bugufi ntugira amanyama ahubwo ugatangura kubumvisha ibyo uri kurakora nimba ufise ibyemezo by'uko bifitiye uburenganzira ukabibereka muga ntubane uvuga ati mwaje manfu ibyo mu mbuza byose ndabikora mumbugiye kugwana genda gwana mumbugiye kwica mbana ya nica guca yibaza ngo bizoherera ngaho
Yego. amakungu atwara buke mugabo umunsi akubaraye ko agusumbya ibiro arakuvuna. Mu gusoza ikiganiro cacu Apotre, kubera iki mu Minembwe abantu bakomeje gupfa ari ku rundi ruhande M23 ikavyina intsinzi? Ni propaganda, ni propaganda bakoresha y'amaradiyo bakagenda aho batsinzwe bagaca batangura ngo gushira ku mantuze yabo amakonte yabo bati duhejeje kwisubiza point zero twisha abafana dese twisha abarundi twageze gute ibifoto wajya kubiraba ugasanga ni ibifoto by'ivyomekana atari byo bafotoye cyangwa ugasanga nayo amadrone naho babiyoye ahantu bagaca bafotora ati drone turazimaze mugabo ugasanga sibyo birababaje kubona umuntu ari karapfa ari karahera mwaka bana yabwira abantu ati ndiko ndakomera ni ngorane handi ngo barabaye determine nta determine kuko muri sanzwe mwene bijya biruhira gushira abantu mu gihe cy'amahonero cyo gumubana yavuga ngo nzogwana tanga uvuga ivyo bishoboka ngo uva ariko biraboneka ko zikiva mu Rwanda kubashigikira yego tuzohava mugabo umunsi umwe burya uruzi naho ubona uko akamaro rugeze mu isesero iyo mu isoko hazivye ruzohira gukama uru Rwanda ko n'amakungu ariko yawutera ubwamo cyaka yawutera igitsura umunsi gwavuze ati nta kuri nta saganizo aho tubicisha bajye bazoba bari mu kagozi kujya ku muntu ari mu kiziriko ntibazoba kibandanya iyo ntambara kandi mu gihe baze amahoro bakanka gumanika amaboko bavuga ati dushira ibigwanisho hanye kuko babidusabye haragera igihe bavuga ati nta kundi umuriro ugira tuwuzimisha uwundi rero hajya akenshi umuheto wosha umwami ariko hagera kugenda umuheto hagenda wonyene ibyo biraneza izo mpigi canke uvuga Rwanda bavuga ati Rwanda turababona turi kumwe namwe baraba neza ko hatazogera igihe u Rwanda rukigumira mu Rwanda bo bakagenda bonyene bakagwa muri uwo mutego no kuri ayo macuma songoye bariko barihamagarira biciye muri Ministre Nduhungire ndetse na Perezida wa Paul Kagame biraboneka yuko neza u Rwanda ntabwo barufise bw'ibihano canke buri kimwe cyose amahanga canke amakungu yokorera u Rwanda mbega biko biva kubera iki mbega uno munsi u Rwanda rufise akanyarigabo ku buryo guhagarara kogereza kuri urwo rwego rwose nibaze yuko se akanyarigabo kuko hari umuntu agira ibintu akazote bagashika ahantu avuga ati je ibintu byanje sinkishobora kubona inzira yo kubisohokamo muri ico gihe acagira umutima n'ivyiyumviro by'icihebe kiba acagira umutima n'ivyiyumviro by'icihebe bavuga ati homba ko ari ugupfa ndabona ko napfuye canke ntaco nkiyora muri ibi bintu rero akavuga ati hakompa mfukamye mfa mpagaze ariko n'ubundi aba yamaze kubona ati ndarangiye Ego. Yes, Apotre, dusuza n'igendo cacu. Ego. Abanyamurenge benshi baragushimira ndetse nabo hano mu karere hari abanyarwanda benshi bagukunda, abarundi benshi bakukunda kandi bakumva ivyo ubabwira. Ni gute botaho ino ntambara, bega ni gute bakwiye kwitwara mu ntambara ikira muri kano karere? Ubwa mbere ho nta rugamba gukundwa je ndi mu rugamba kuvuga ukuri. Nta kindi. Ariko kuri gutuma bagukunda. Yego. Hana bankunda Imana ibahezagira. Amen. Mugabo uko biri kose nibaza yuko ukuri nubwo kugenda bukebuke kurateba kugashika kandi aho gushitse ibinyoma naho bavyabaye amatonde birahunga. Ego. Je nibaza yuko abantu bose rero bo kwemera bakaja mu ruhande gukuri kandi bagashigikira amahoro bagashigikira ubumwe n'umubano mwiza kuko isi twayibayemo kugira ngo umwe wese agira uruhara guko umugenzi we abaho mu buzima buroranye. Ariko ahandi ho hatari uko akansura hebo. Ego. Atakansura hebo. Yes, Apotre ndabashimiye cyane gose uko aya mashogo duheretse. Ndabakengurukiye nanje murakoze. Yes, ndabashimiye cyane gose mwege musanzwe dukurikiranye kuva ku ntangusha kumerera Apotre Isidore Mbayahaga bakunzi biwe muri commentaire imitima myinshi muri ku rukundo ngahanya bivanye n'ukuri kwinshi avuga kama kandi ukuri kukabakura mu mwiza kukabajana mu muco. Asante sana.